wahari hose twikundanire umutetero umuteretakiya ubufaransa nzomujana irya erefi tuzoyibona maze tuyumve tuyegereye umuteteri twikundanire ivatikano tuzohashika mbere na papa tuzomubona tugize imana duhezagire ari hose twikundanire umutetero umuteretakiya imana yamaye tukamenyana eka nirondre tuzohashika irya BBC tuzoyibona maze tuyumve tuyegereye umuteteri twikundanire aho mvuka na haruguru mu mugamba w'inka n'ibibondo ucabona mwabufise ikirundi cyanyu mu kabuye kakabuyenge ku buriri bw'u Burundi hariya kuwingwe epfo ushoboye kuvuga uko kuntu turashaka kudusigurira mu kabuye kakabuyenge. Yes of course aho hantu je nararagiye inka yego ururuye rw'umuzingi warubonye hehe muri mizevi mani kwa bari urabona rero twe rujya twarukoresha ugasya ku buryo kubura ku mutsima uhava usomera amata ku mugoroba ucuye canke ukayakoza nyene zambaga za ruguru zibona. Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari jewe mugano wa Kensi mugano w'Imana mugano w'Umwete mugano w'abantu nuko another day another vibe ngira gucya ndakuzanira ubundi munyakaranga baramuzi yitwa Evrar ndetse n'andi mazina menshi bagiye bamwita ni Fils Bedetse nuno musi nashoboye ko kuzanira hari imbere Evrar ndakwakira kuri Magic Channel. Nitwa Evrar nini nahazwe Fils Bedetse munyakaranga yabigize umwuga mu mugwi ndangakaranga intahemuka hozagara tugire indero ubumwe ibikorwa akaranga bacha bakoma amashima abakora byo mudukomera amashi yego Evra benshi bakunze kumva Fils Bedetse mu munyakaranga ariko imbere ya byose tutaragira byinshi tuyazi ubanze ubatemo wanze bati erega niwe ntibazanye igishusho akariko kose kutubyinira twumva ati niwe turi kumwe. Umutetero umuteretakiya mutetero umuteretakiya uyu muganwa muramubona cameraman turamubona ajya madrede murayabona ono kuri kose ndamwemeye imana yamaye tukamenyana aho hanze tuzohagera iburaya tuzohashika itike y'indege je nzoyiriha ono ugira ubwoba bizoshoboka umutetero umuteretakiya jana kunze umwigeme izina ryiwe sinorivuga nimwamukenera nzomuzana maze mwiza twikundanire mbera hari ntasimbwa umutima ahari hose ndamwemera izina ryiwe ndaryemera dutaye twiwe ntinotuvuga amaso yiwe wohora urayara ahari hose twikundanire umutetero umuteretakiya ubufaransa nzomujana irya erefi tuzoyibona maze tuyumve tuyegereye umuteteri twikundanire ivatikano tuzohashika mbere na papa tuzomubona tugize imana duhezagire ari hose twikundanire umutetero umuteretakiya imana yamaye tukamenyana eka nirondre tuzohashika irya BBC tuzoyibona maze tuyumve tuyegereye umuteteri twikundanire etazini nzomushikanayo etazini tuzojayo Amerika tuzoyibona nayo tuyumve tuyegereye umutetero umuteretakiya naraji wabo kumuramutsa mama wiwe bakimbonasha Evrar ugenzwa n'amaki je bari bantumye ugo rutaro erega turacagosora ingano camaramara nsubira inyuma shitse mwirembo biranya nka munda mutetera imbeyo baringa mutetera araherekeje mbega yemwe aherekeje nde umutipe yitwa Fisto akunda kwiyambarira kepi akamatembereza yamaha mukabara kanwizikanye
jewe mvuga zijya oranje aratunze nkaza aratunze nkaza aryama bwije akavyuka kare ntuze umwitegeyo kumara amaramara nsubira inyuma anja kuryama mbura agatiro isaha icenda buri mu guca mfata ikaramu n'urupapuro nisha mukunzi urangumiriza iba Imana yamaye tukamenyana Imana yamaye tukamenyana toujours fils bedetse man nukuvuga n'umuntu yari karaharira yumvira umuntu ati adusiramo ibintu vyama ibinyobwa bose turiko turafata ngaha ati yabisiramo man iyi vire yose no imara Evra akadusubire mpere kuri Nyakabiga jabe kiriri mutangazi dono hose nca nkubita ahanyene tuvuga ko rambaye agaponti gasasa bacu babibona ku mupira wa jaune je ku rukoti rwa ruguru hari yanyene nsanzwe nizanira nuko rero ego kuri Evra ku batamuzi n'umusi turashaka kumenya Evra wanyawe ninde Evra ni nahazo nawe babwiye fils bedetse aho mvuka na haruguru mu mugamba w'inka nibibondo uco habona mufise ikirundi cyanyu mukabuye kakawuyenge ku buriri bw'u Burundi hariya kuwingwe epfo ushoboye kuvuga uko kuntu turashaka kudusigurira mukabuye kakawuyenge yes of course aho hantu je nararagiye inka ibicubano ogerageza amazina nabwiye uriya mutipe ndiko tubibona ubwa je nararagiye inka ari hantu twabogeka ari mu kibara ari mu muyonga muga hejuru aho mukabuye ndiko ndakubwira hariho utubuye tw'utubuyenge twaciye twita ku buriri bw'u Burundi agenyera impande ya RTNB manga nkuko niho bace bita ku buriri bw'u Burundi rero ndagiye cewe inka zirepfo ku mucama nabandi ko ndavyina nkavyina ngasubiramo twaturirimbo mama ya ruhinda kanyonika narazikunda sana mu nyuma renja kwisanga ndi muri ibi sankandira ndakwita bijye bitero nkawe warongoye nca ndakuvyina wese muravyumva mukumbure kunsigikira munsengera ku masengesho menshi ariko ubundi bansengera batantamwe inote n'umufungo mutamwo mushigikira muhezagira nuko Evra turashaka kumenya rero bino bintu turumvise yuko wowe bivaye naho wakuriye warusanze uvyina bashaka kumenya kugira uze kwisanga uri muri club Criteriel uri kuravyina vyaje mu gute jewe ntavuye manuka kubera imvo z'akazi ubwa mbere ndashika ndakora muri Free Textile Kotebu mu nyuma kontra y'akazi ndayiheba nsubira ku ishuri izajya kuri lycée municipal Mutanga hanyuma maze kuhava ndagenda muri université ariko nkiri muri secondaire lycée municipal Mutanga naho nahuye n'uwitwa Hervé Kwizera Munyakaranga na wene avuze umuduri avuze inanga ikembe indonongo arambye ati burya wewe woza ya mpano ya kayidevelopa muri association Club Culturel na Emuka cyo gufasha kubibujumbura amana cyo genda bifata minenegwe nkavuga nti bon je nibaza ko ari ibintu bisanzwe witwa Lionel Mugisha nawe nahari hose imana muhezagire acaza kenyura ni n'umukuze wiwanje arambye ati je bijya bintu birampa kanoti amakanoti uzoze nawe ugerageza cyane isanga muri wa mugwi ndanga karanga intahemuka ndatangura ndagenda mu nyuma ndapata imanza ziwanje nkazivyina abantu bakambwira ati babikoze neza nkaronka ama feedback hari abandugije imana bahezagira aho bari bose umwe wese muco yakoze ndaduga kidogo buke gushika ongeza umunsi rero hari n'amamarshe ntarondera cyambona ariko arandondera nimero y'umuntu witwa Evra ego hari umuntu yamaye nimero yiwawe womfasha ndafise urubanza tere date usanga ndi muri ivyo nyene ariko imana ishimigwe kubangeza hangeze hanyuma ihezagire umwe wese cyo yakoze nshimira na Magic Channel TV namwe muri ko mukora ibidasanzwe kugira tubandanye tuva mu bwiza tuja mu wundi kandi imana ibahezagire mana nuko tukiraho nyene uravuze ati barashoboye kukwereka bakubwira ati bino bintu ubifashe nk'umwuga bino bintu ubijemo birashobora kugwa kanoti tumaze igihe tubona benshi mu gwaruka iyo habaye imanza baheze bakavyitabira hari benshi mu bavyeyi baguma bavuga bati nyabona naho basakona baja hari ati hari igihe usanga bitaheza ngo bibahe umwanya wo kwiga canke bikabatesha intumbero kuri Evra nka usanzwe uri muri Club Culturel turashaka kumenya hajya indani ugwaruka ikintu kiruhungukira hanini niki akunguko ni kanini muta ni kanini cyane kuko urabizi ko n'abarundi bavuga bati utaya karanga cutana kabanga ugacutorana akaranda
ahubwo nahamagarira abavyeyi abari bo bose baza no gwaruka rukurire muri iyi mico n'akaranga kamye karanga basogokuru burya karanga n'ikintu gikomeye cyane. Hari abantu bari barafashe umwuga wacu wo kuvyina mu manza gutambika irundi bakabona umengana ibintu bigira abantu baborewe abavuayu iki mugabo nagomba ndakubwira umunsi hari abantu biga medicine man hari aba docteur enzi usanga gufatiye ikota ariko aravyinira umuhungu yarongoye usanga ari dani inzi rero yewe umunyeshuri ari kwishura akanya dukora muri repetition akanya usanga ariko araruhuka mu mutwe kuburyo aje gusubira gufata ikaye mu mutwe yari hayere kuburyo namba mize definition ugira ive usanga bigoye rero biraryoshe urimo karanga ukagakorana n'ibindi cyo nsanzwe ivy'ishure nsa n'uwahejeje naho bidahera mugabo ivyo nkora byose sinibagira karanga kuko ndazi ko ari aho kankuye kandi ifuza ko ari aho kanshikana ibi bintu rero n'umwuga ntiyagira umuntu abigaya ntiyagira ubisuzugura ahubwo nk'abanyakaranga tuje hamwe tugakomeze ndabizi step by step tuzoshika ahantu kandi nibaza ko atari hatoya yego nuko Evrar urumwe mu bantu basanzwe bavyina hari byinshi umaze kubona kumbure mu manza zigiye atandukanye nakaye kanovera turamaze umwaka wa 2024 waraheze imisi tari mikiraheze dutanguye 2025 umwe wese arafise hangira abayihaye kuri Evrar ugeregeje kuraba ukuntu 2024 yagenze mu vyakaranga cyane cyane nuno mwaka wa 2025 nakahe karisho uvuga ati twaravuye canke muri rusange abanyakaranga hari ico bunguye canke hari kindi kintu ciyongereyeko je ndiko ndaraba mu karanga muri rusange kariko karaduga ku muvuduko udasanzwe umunsi murabona abantu baca ku ma TV online ama Facebook utu video iki tw'abantu bariko barakora karanga ugaca usanga ugwaruka ruriko rurabikunda dushimira namwe bwa journalist nako mudakora kugira mukuru umuntu ahantu mu muduze hanyuma agire visibility mu bantu komsa nababandi bose bahora bafata karanga nk'ikintu ibi bintu byo kuvyina ugasanga umuntu wese aborewe acagira ibinyene muri ko murabihava rero bani bahezagire rero je nanje nkihangiro nihaye muri umwaka wa 2025 2024 urafise uko wagenze kandi uko wagenze je ndavyishimira byaramfashije kubaho mu buzima kuko murabona aya mezi yo guhera mu kwa gatanu kwa gatandatu kwindi gusanga na mezi y'imanza nyinshi kandi ubu rubanza kugira ruryohe rugire vibe usanga bakenera abantu b'abanyakaranga bakaryosha ibirori ubure muri 2025 nifuza ko naba nanditse imvyino nshasha ko nsanzwe nandika no kwandika hanyuma ndazivyine bikunze uburyo bukaboneka nje no muri studio ndazisohore zishobore gufasha abantu mu manza gwagwaruka ruzumvirize hariho amajambo nk'ubu dufate mane urazisekura isekuru tuzi ko ari ryaye basekuriramwe nyene iki isombe yonyene ingano mane barazisekura urazigusya oya ntibantwenge abana bo mu mujinganda bizi nibe imvukira ni mu ntwenge oya urazigusya oya nakaranga mane gusya twe twarasya wahitana nk'ikoto ucuye gacu ufuka mako urusyo rero gwaba ari buye rigaramye rimeze neza nko kukigigana tora ingasiro rero cufata nkuko ibavuga urusyo ryaza ngaha ingasiro ni giki ingasiro urabona urusyo uraruzi yego urusyo uraruzi gumuzinga warubonye hehe muri mizevi mani kwa bari urabona rero twe rujya twarukoresha ugasya kuburyo kubura ku mutsima uhava usomera amata ku mugoroba ucuye canke ukayakoza nyene zamboga za rugurusha zibona pana umukeke muto rero je gusya renda bizi gusya ndabizi hari abantu umunsi bariko baravuka batazi urusyo uvuze ngo umwugariro akubaza ngo umwugariro ni iki ariko ndagihishize mu ruvyino aravuga ati papa uru ruvyino numvise gute iki kintu bita urusyo ni giki hanyuma papa we akaba arose umushinge wo kumwereka urusyo umwugariro iki mpamagarira n'abavyeyi kuja barigisha karanga abana babo kuko azogera igihe dusanga mu manza wewe bagutumye kuvuga ijambo uco jaho kota umuntu arivuga tuzoyajya muta tuzoyajya kwe nuko Evrar urumwe uri kuraducira ku mayangi kubijanye n'akaranga ariko rero mbashaka kumenya urabona ko uno munsi ahisigeze haba muri rusange ndetse n'abana usanga bariko baravukira mu micunguraro hagati y'igihugu ndavuga muri izo ntara zindi uri kurasanga ino monde turiko turageramo imico n'akaranga batariko baravyitaho cyane ariko urumva ko birimo ibintu vy'akanovera birimo ibintu
bifasha biheza bikubaka mbashaka kumenya rero muri ayo ma club yanyu muhora mufata umwanya mukigisha imico canke cya kirundi cyo hasi hambavu yo kubigisha zijya ntambo tuhora tubona izimvyino muri kwa murakora mbega ho habaho umwanya wo gweza mukabakoranya ukabigisha bya bindi nabo ubwabo badashobora kuba bari bazi nyako menyesha makuru nagomba kubwira ikintu namba hari ikintu ciza kiryoshe mukaranga nibinyene uri kuravuga byo kwigishanya nk'ubu mwana araje yiga mu wa gatatu kuri SOS cyangwa 4e année primaire araje kwiga gutamba hanyuma harabonetse marché aragiye sinzi ko rubona muri dote barazana ibisabo barazana gwarusyo umukubuzo kaza tikiriya kintu nigiki n'urusyo abagiye rubonye hanyuma abakuze nabo hariho n'amagroupe WhatsApp usanga duhuriramo tukagira amadeba umwe akazana nk'akantu ati mbe uwo mugani wo wasigura iki ko mugani kuva kera wagana kariho ugasanga tugiye mu rubanza hari ikintu abonye bagize bon iki kintu mwambaye nigiki ugasanga turambaye imbega tukamubwira ati ni imbega izi zambara abami canka abashinga naye bakera ugasanga agiye akimenye ashitse muhera akamubwira ati papa nabonye impuzu abashinga naye bambara mu nyuma papa wabarosa hahera ati mbe hoho ko abonye impuzu umushinga naye yambara umushinga naye yabari iki ugasanga nivyo nyene yavuga ijambo gute igo ijambo rya gishinga ntahe ivyo byose arashobora kuvyiga mu mateori mu ishuri mugabo amaze kuja mu manza agatamba akurabona ukuntu bavuga ijambo uwo mwana azogera guheza imanite mano ushobora kumutuma ijambo ugasanga ararize rero nakakanya ko gufata karanga tukagaha agateka kategerezwa guhabwa karanga nyene umunsi ba DJ Fernando birwa mu Bubirigi Etazini Canada kubera abanyakaranga batogenda ari abana bakuriye mu Bubirigi umunsi usanga ni kirundi kugira bakivuge wapi mugabo turifuza ko nabajya abana bari hariye biciye kuri aya social media bakabona bati ubu n'umuco w'igihugu badata bataye mu ruzogi ugaca usanga bientôt baragarutse baje kuraba ya mico n'imigenzo y'ikirundi harabaye ama festival tuzamamo bakaza baje kurora ivyo biteramo by'akaranga gucya karanga kaba kariko karasasagara abo bana bace bumva bakunze n'igihugu cyabo burya rero akaranga ni novuga ko ari ikintu gikomeye mu gihugu giteka igihugu n'amakungu agatara muri show w'ingoma umunsi muri UNESCO ingoma z'u Burundi ziriyo izi mbyino z'ikirundi twobandanya tubikomeza uzosanga sinzi kurumviriza kakanovera kari muri izi mbyino z'ikirundi usanga biryoshe twongere gatuba dushaka nace ahantu nza numva bambwiye bati burya hari imbyino muvyina ngo zo kwakira hakaba imbyino zo kuzimana ivyo byose mbashaka nk'umunsi ubunyene banzu dutemwa kandi ko kutwakira canke nimbugire akaru ko kubakira canke kubasezera yego akari ko akushaka kose akari ko kose banumura ahinderemba banumura ahinderemba ohinge mbayage ahinderemba ohinge mbarate ahinderemba ego ndabaririmbe ivyiza vyo mu Burundi ego jewe ndabizi ego mbahaye ikaze ego je ndabarate baratira batabazi ego je ndabakunda ahinderemba janda ahinderemba nkaya mujandi kandirimba rimba ahinderemba nkaya birimba ivyiza vyo mu Burundi ahinderemba ego n'umwana uvyaye ahinderemba n'inyana y'inka ahinderemba janda ahinderemba nkaya mujandi kandirimba rimba ahinderemba nkaya mirimba ego bantumura ahinderemba ivyo mu mahanga ahinderemba ego n'amazu meza ahinderemba ego n'imodokari naho ahinderemba Mercedes ahinderemba janda ahinderemba nkaya mujandi ahinderemba kandirimba rimba ahinderemba nkaya mirimba urabona kameramani ahinderemba ndamukunda ahinderemba hajya madrede ahinderemba ego nijya kamera ahinderemba ariko tubizi wariza jewe namukunze ahinderemba nabiruye umutipe ahinderemba amazina yiwe ahinderemba
nitwa Muganwa ahinderemba wene namukunze ahinderemba janda janda ahinderemba nkaya mujandi yo kandirimba rimba ahinderemba nkaya birimba ego urabona nanje ahinderemba jewe nitwa Evrare ahinderemba jewe nitwa Evrare ahindere abandi amazina nitwa ahindere ifisi bedetse mwumve ahindere ndabira akagashapo ahindere ndabira ururukoti koti ahinderemba jewe ndarenze ahinderemba janda janda ahinderemba nkaya mujandi yo kandi rimba rimba ahinderemba nkaya birimba namwe rero barundi ahinderemba sidukana niyo nka ahinderemba ushigikira karanga ahinderemba ku Burundi ahinderemba ubunyene bwa Nyaburunga ahinderemba kuko nagateka ahinderemba muba muduteye ahinderemba janda janda ahinderemba nkaya mujandi yo kandirimba rimba ahinderemba nkaya birimba ahinderemba. Guys, mwebwe mwese muriko murakurikirana ikiganiro aha ndabizi ino ndirimbo igiye guhera twabahaye vibe muryohewe cyane muravyumva mureke rero muze mushigikire bano bantu muze mushigikire akaranga kiwacu twese tugateza imbere nuko Evrare mbere kwirangiza ikiganiro mbashaka kumenya hari byinshi urabona ko muri no miss bariko baravuga ko akaranga kariko baragera ku rundi rwego biriko birafata iyindi ntumbero ariko hari ukuntu bariko baragira ico no kwita tradi moderne no kuvuga akaranga ariko gafatanye canke kariko karaja mu iterambere turimo mbashaka kumenya rero biraheza bikungura iki canke bifasha iki canke ubwo biko tuzaba dusanga nubwo bavyita ngo tradi moderne biriko biribagiza kakanovera kanyako. Urakoze kuri iki kibazo ariko ndaganda kubwire iki kintu bita tradi moderne basi kibi aho jewe ndakivuze nk'umunyakaranga yabigize umwuga mugabo nakakaranga nyene kamwe kahariya kwitsitso kuziko ya migani bya bitito no kuja turabicishamo izi mbyino z'ikirundi tuzikomeze hanyuma kubera ugwaruka gwo umunsi bakunda ibintu biri traditionnel sinzi ko mubona umunsi ugwaruka aho rugeze buryo Burundi aho bwari mu 61 si ho buri umunsi yego hari iterambere amabarabara yara hari mu 60 si hari umunsi hariho internet aya ma social media ariko aravuka umunsi ntiyariho arashobora gushikana impano y'umuntu kure arashobora gukura ikintu ngaha akagishikana muri Europe ivyo vyose ntitwo bigwanya ahubwo twiga ukuntu muri iyi modernisation muri literambere nyene turimwo development haba mu kumenyesha makuru muri ibi byo kuririmba mu kuvyina ziriya mvyino za bacancu bamisora bumviriza akanovera izi mvyino z'ikirundi ni indirimbo zifite akanovera mugabo ntidutakaranga ahubwo akakaranga nyene tumenye ukuntu tukagendamwo muri iri terambere ntitugasiga inyuma ariko uko dutera imbere duteza imbere n'akaranga kabasogokuru ntitwame muri vya bitito nyene kubera ko atabajene umunsi bariko barakreya ibitito vyabo tuguma muri bimwe vy'abasogokuru ariko imvyino tuguma tuzandika zimwe za bacancu wa misi turazisubiramo hariya mu makaraoke biki jena nogerageza ziki ariko ugiye kuraba umuzi abajene barasubiramo ziriya mvyino kandi zikaryohera babatanga bafise inoti bafise umufungo ugasanga hariya bariko bagutera ifaranga rero iriya vibe baha bariya basogokuru bacu natwe tugerageze tuyimodernize tuyihe ugwaruka ruhari umunsi hanyuma nande mu myaka ya za 2060 sebutani bazavuga ati haraciye umuntu yitwa Fils Bedeze yakoze ibi niwe yaciye umugani niwe yasize iki gitito twiyumvire bari abantu bariyumvira gose mugo umunsi ugwaruka sinzi usanga nta gitito c'umujene umunsi kiriko kirazirikira ariko cendaza umuntu yitwa Adela inkuru nziza hari Imana muhezagire cende ukatwara tujari impande yo kuntangwa nkuko tukiyumvira umugani tukavayo tuwejeje ibisaba kugira concentration kigi gitito umugani ugacuvayo ngaho nyene wejeje kandi burya ukuri gushirira mu kuyaga uri kurayaga n'umuntu urumva ko ari umuntu afise ubuntu nakaranga muri we
burya umuntu mutayaga numenye ikintu kiri muri yo tugerageze rero uburyo bwose ibituzi bidufashe no gutegura ibindi natwe tuzoraga abana bacu bazavuga ati haraciye naka mugabo kuba dusubiramo vya bindi nyene bon si bibi bakumva ko uwo mugani waciye naka iki gitito cyaciye naka zananga zaba zijya nanga nyene umunsi ubundi mujena kiyumvira inanga kayishira mu mujya nawe bakazokimwibukira ku umunsi kiyumvira igitito ukagisiga ngaho uruvyino rw'ikirundi bakavuga ati gwaririmbwe nanaka umunsi turumva bahaga bacancu wa Miss ba Christophe Matata zijya mbyino zabo turimbo twabo tugasubirwamo mu makaraoke ugaca usanga abajene baramenye Christophe Matata yarinde cancu wa Miss yarinde niwe yaririmbye umugabo w'ukuri surucu umuziki natwe tugerageze biriya vya kera tuvyigishe abariko bararuka umunsi mugana twebwe twiyumvira nibindi hanyuma karanga ko dutera imbere nako tugateza imbere murakoze nuko uriko tubwira ibintu bikomeye ibintu biriko birafasha kumbure uruno gwaruka bariko baradukurikirana cyangwa zo kurikirana kino kiganiro bazoheza babona ati vya bintu vyari bimeze uku vya bintu vyari bikwiriye ko bifata no murongo nuko rero mbashaka kumenya rimwe na rimwe dora tubona ko ibiteramo ni kimwe mu bindi bintu bituma gwagwaruka rugerageza kuba hafi gwagaruka rugerageza kuza rukahigira byinshi ukamenyana byinshi hambavu y'ibiteramo nta kuntu mworaba mwebwe nk'imigwi ndangakaranga ikaziraja hamwe igatunganya ico no kwita kwigisha canke ihugurwa ryose no kuvuga bagakoranya ugwaruka bagaheze bakabigisha ya mico nakaranga mubone habuzi kugira ivyigwa nk'ivyo bize birahaba burya nk'ibi bintu by'amahugurwa wori kuravuga ni ibintu ubwa mbere bisaba uburyo gwaruka g'uwo munsi burya turiyumvira kure kandi turakora n'ibikorwa ibi bikorwa dukora nuko hari gihumenga ntibirenga ngaha nyene iyo abijwi ryacu ryoshitse kure leta igashiramo uburyo abandi banyamitahe bagashiramo uburyo burya nakaranga karinjiza ikintu cyose kugifashe naco niko kiba akaranga bokaduza karashobora kwinjiza nako na madovize abanyamahanga bakaza kuraba intambo z'ikirundi amayaya umutsibo umuyebe agasimbo nka kujya baza hari umurisho w'ingoma ugasanga abazungu batamariwe bariko baratwenga ugani bariko barumva batipe bariko baravuga yemwe mwabahebera mwero bibona leta ikwiye gufata mu ntoki iki kibazo c'iterambere ry'imico n'imigenzo y'abarundi kuko uwo munsi urasanga umwana aravutse hanyuma yize kwishure usanga ari system anglophone ugasanga ikirundi kugira kivuge cyonyene biramugora uwo muntu rero gucumuzana ugatangura kumwinjiza mu bintu vy'urusyo uco usanga bigoye kumuzana ukamuzana mu bintu by'ibitito arabaza ati nibiki ivyo bintu uri kuranzanamo nibiki ko umuvyeyi wiwe wewe abona umwana wiwe muri Etazi New York abona umwana wiwe Buruseli mu Bubirigi boss bibi kujayo si bibi mugabo barabe iki kintu c'akaranga aya mahugurwa twe turashobora kuja hamwe nkuko babivuze n'imigwi y'abanyakaranga hanyuma tugatumira urundi gwaruka aba bavyeyi bakazana abana babo nko mu gihe cici kigiye c'ama vacances bakazana bakiga imico n'imigenzo y'ikirundi ugaca usanga abana hakuja muri vya bintu by'ibiyayura mutwe bindi bintu bitagira akamaro baraje bariza umuco w'igihugu cabibarutse nabo bakazoronka ico basigira iki abana babo umuco noheza ngo zimangane rero ikibuze nico nyene niryo shaka kuko uwo munsi kugenda ngafata ikigo nka turiko turakorera canka handi kavuga ati nzohakorera aya mezi abiri ya vacances nzoba natunganije ibiganiro vy'akaranga ku bana bari ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura ikinyene tubamo abavyeyi ikintu ca mbere bategerezwa guce bumva no kuzana abo bana tukabigisha muga kubigisha numva ko haciye hakenerwa akantu harakenerwa amazi harakenerwa amafaranga yo kuri ico kibanza harakenerwa déplacement ko ahantu buri kurakorera si ubutaha si saho nyene ububa rero urumva ko hakenewe uburyo rero hajya mu kintu cyose bwa bukenewe mugabo igihe twoja hamwe twese tukumva ko uwo mugambi yabo muto yabo mukuru twoja hamwe kugira umuco w'u Burundi ntuzimangane ndazi akaranga kotera imbere kandi twese dufashanije abakuze abato wasanga turiko dukora ibintu biboneka Imana igaheza gihe nuko mu mwaka wa 2023 twarashoboye kubona hari umurindi ukomeye aho ubona ko harashoboye kuba ibiteramo vy'imigwi ndangakaranga myinshi harimo intahemuka n'igiteramo gisanzwe gitunganywa n'undi mugwi ndavuga Magaba cyama kiba uko buri mwaka utashe ariko umwaka wa 2023 hariyongereyemwo
iyindi migwi ndangakaranga iza ikoranya ivyo biteramo ariko no mwaka wa 2024 vyabaye nk'ibigabanutse mbega ntubona ko navyo nyene ku bijye biteramo birafise ivyo vyungura bifise ico vyazana urabona ko vyaraheza bigatuma haba inguvu ya migwi ndangakaranga igakorana ishaka ntuno no munsi muhagaritse ibiteramo ko haheza hakaboneka ikindi gihengeri nubwo mwe ubwanyuma mukiriko murakora nk'uko mubivuze hari ibiteramo vy'akaranga vyabaye meme 2022 hari cabire muri Mess VIP n'umukozo festival wateguwe n'amagaba hanyuma baratumiye yindi migwi hunja inahemuka natwe twarimwo ico gihe turitaba hoho bavuga ko habamwe n'ihigana abantu bari bahari barabonye ntahemuka ukuntu zagize performance mu nyuma harabindi edition yabereye muri Jardin Public baratumira n'imigwi yavuye hanze namba ariho haruri warabibonye umurisho w'abatimbo intambo z'ikirundi imvyino hari ahantu hari ubuzima mu misi heze Association Club Culturelle Ntahemuka yarateguye igihungura baye festival première édition turagira performance abari bahari barabibonye ko imico n'akaranga y'u Burundi hari abantu batavyibagiye uwo munsi hamaze kubaho première édition bisigura ko na deuxième édition izoza ivyo sijewe no tanga igihe bizobera nibaza ko hazobaho lancement officiel y'igihungura baye deuxième édition kumbura abariko baradukurikirana reka bagume bizeye ko izoguma ibaho habaye première édition kumbure nabaho n'ayandi ma édition azokurikira nuko mu givyo kubera tajije wenda bijejwe nibaza ko hazoboneka abandi bagirisha lancement officiel ya deuxième édition troisième édition n'izindi zizokurikira hanyuma dutumire namwe bw'abajournaliste muze mubishikane kure tukiraho nyene Evrard mbere yuko turangiza ndashaka kutubwira wari kuravuga ati akenshi urabona ko bisaba uburyo ibintu bitatu wewe nk'umunyakaranga ubimazemo igihe umaze kubona mbere yuko turangiza ikiganiro shaba ibintu bitatu usaba kugira ngo haba leta haba bariko baradukurikirana aho banyamitaye ibintu bitosaba kugira bashobore kwizera mwibwa abanyakaranga namwe mushobore gukora ibintu bizima ikintu nosaba aba bantu bariko baratwumviriza sikindi sinzi kuri abibona umunsi kiginga kina comedy aratwenza abantu uko kuna twenza abantu umunsi ugaca usanga nka Bankobu yamugize umu brand ambassador nko Bankobu inoti par exemple kubera iki amano yiwe nibashigikiriza impano rega ni impano kuvyina karanga gutamba karanga ni ibintu vyiza ugasanga nk'ubu nka Brarudi irasoye produit cenda bizi ndabishize mu ruvyino caye mugenzanje aba bahungu mu karanga arashobora kuvyina zijya nzoga zose Brarudi ikora hanyuma akazigirira publicité chaque fois bajanye iyo publicité ku radio nawe akagira kana kakarusho ahungukiye abantu reba abanyamitahe bakora ama produit atandukanye nibatangure nabo bizere n'abanyakaranga hanyuma baba ama produit bakora yashire mu karirimbo yashire mu kandi kantu comme ça bagiriye publicité hanyuma nawe bashigikira impano yawe igere kure burya turiko turafashanya we uwo munsi uri mu journaliste cyenda shobora kuvyina televiziyo yiwawe we no vyino ukuntu wambaye ndavyino ukuntu ndakubona avuga ati n'umuhungu atereka umushatsi umuhungu afise amatwa meza uko maso nkayo muganwa avuga ati yambaye ikirato ca noire nuko voilà ugasanga ivyo bintu jewe ndabihinduye mu karirimbo kandi wa munagaheza kabikunda ndetse naho kabishima yego ugasanga wewe urafise produit kana kuri kurakora ukora ama telefone Samsung urakora Tecno urakora aca ndabishira mu kavyino aho ndabishize muri ako kavyino we nawe cibijana ku radio cya ku ma social media ugasanga abantu biragize kumbura hari no umuntu azoza ataje gukoresha gusa ahubwo aje yarakurikiye kaya kavyino akaca ronkera nuko bamwumve mwebwe mwese muri ko murabakurikirana mugerageze kubafata mu mugongo ndakubwira ko twari kumwe na Evrard niwe ariko turagira kuri binabiri Evrard nuko mu gusezera abakunzi ba Magic Channel akanyuma rero kaga haya bavuga kagasunika rugi ko wasezeye ntiyagarutse akoko ko naje ndakazi nuko ndaguha imisogonda mikeyi murakoze cyane je nanje numva bwa mbere no kengurukira abakunzi bariko baradukurikirana bakurikirana TV yanyu Magic Channel TV Imana ibahezagire shimira nawe mu journaliste twariko turakorana ikiganiro ni vyiza ko abajene impano z'abajene dushigikirana tugatezanya imbere kandi ndazi neza ntakekeranya ko ari umunsi arejo akaranga kazoshika ku yindi ntamba tugakora ibintu bifise vision umunsi yari hahondi ejo hari aho nshaka gushika kandi aho hantu nibaza ko umuntu ahashitse nazo ngo yibagire abamushikanye burya
ineza irakurikira umuntu kandi ukoze n'ikibi kiraguherekeza tugerageze rero uburyo bwose tuduzanye hanyuma akantu ko kubasezera cyo numva nyene tworangiriza ku kabyino nkuko ariko urabisaba yego nsezere ngende mama we nsezere ngende ma umwiza ararangwa mama we nsezere ngende ma nsezere ngende mama we ntahe mu ngagara umwiza ararangwa mama we nsezere ngende ma umwanya uragiye nawe raba nsezere nsezere ngende mama we nsezere ngende ma umwiza ararangwa mama we nsezere ngende ma nuko ndakubwira ko twari kumwe na Evrar basanzwe bita Fils Bedetse niwe yariko aratuganiriza kuri bina biriya mu Karanga ndakubwira ko tuhigira byinshi nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizitwubaka biraheza bikadufasha kugira dushobore gushika ku yindi ntambwe nuko asante ciao ciao